mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie nizere yuko biriko birabafasha turiko turatanga insobanuro bihwanye n'ibibazo abantu bagiye batubaza turiko turagerageza kweclaircisa novuga temperament yose ubu rero turiko turavuga ku mukorerike twarabonye ibintu bitatu bimuranga la fois passée tugomba gutanga n'uyu munsi ibindi bitatu bibaranga mbega nibiki bibaranga bakorerike. Nashaka gushimira d'abord abantu bose batwandikiye bahumurijwe yuko kuba umukorerike atari bibi. Rero uno munsi nashaka kuvuga yuko abakorerike ikibaranga nuko bakunda amadefi barakunda gushika ku ntumbero il faut ko aronka intumbero kugira abeho n'umuntu ababazwa kubona atantumbero afise. Rero n'abantu bashobora kuja muri business très rapidement parce que muri business ibintu biraboneka birafatika birumvikana. Rero ibintu biri abstrait ntibabikunda cyane. Rero n'abantu cyane bakunda amadefi ni y'abajana. Ni naco gituma kenshi ugomba gusotora umukorerike mubwira ko adashobora ikintu. Ça c'est vrai. Ni la meilleure façon ko manipuler cyane. Ni naco gituma ni yashitse muri groupe nimba ari soit muri club ari gukina acagerageza kwexera kuko yumva yuko ifo kwa rutabana niyo ari mu bintu vyo gusenga ni wa wundi aca yinteresa ari plus dans l'information kuko umenga yamafise target kuba wa mbere kurusha abandi kubimenya nk'abandi kandi ntiwomubwira ngo abandi baravyumva wewe ntiwovyumva oya nimba abandi barabishitseko warashaka kurenza nawe yobishika yego bisigura rero umubonye rero cumva umenya umuntu yishima yego. Donc ça peut gêner birashaka kubabaza kuvuga umuntu kumenga ari irata umenga ari ibona umenga vyose arabishobora umenga ari prétentieux alors que non ni cyakini kiri muriwe gishaka kumenya kikeneye amadefi ubundi atari muri yo business atabona uko kuntu atari umukorerike aca yumva umenga aracinyijwe jean umuntu arishima ararenzwa. Ndakunda cyane abarundi ki mugari bigeze kuvuga bavuga ngo umuntu yosiga ikimwirukako ntasiga ikimwirukako. Rero umukorerike naho ugerageza gukubita inkoni umuvyura ni ikintu kimurimwo urumva akunda amadefi gose. Icya kabiri rero gishaka gushusha n'ivyo twavuze ubwa mbere n'umu leader naturel n'umuntu kuri we gutwara n'ibintu vyoroshe si ibintu barinda kumwigisha ahubwo yumva ko ari umuhamagaro c'est ça ikintu cyose agiyemo muhamagare muri komite ya mariage ni arayitwara atabimenye nawe nyene ndibaze ko atamenye nyene biba byagenze hari utweze guhura ndanamura mukije yambwiye ati narigeze kwiretuva muri mariage nari muri organisation ariko nasanze arafa arije bamubaza ibibazo ya kubera iki n'umu leader naturel kandi ugiye kuraba ari muri bibiliya ugiye kuraba no muri politique cyangwa ahantu batandukanye n'abantu baba leader en fait muri bo bumva yuko bafise umuhamagaro wo kuyobora wo gutwara wo kwerekana inzira wo kuja imbere y'abandi wo gushika ku vy'abandi batashitseko donc ni kintu kibarimwo. Rero rimwe na rimwe nk'igihe umutwara hari gihe ushobora kuvuga uti uyari mu ntemo y'ubugaranije uyu n'umuhobere kuko uvuga uti ni gute umenga ni wagomba kwerekana ama directive kandi ari je natezo kumuha amategeko. Exact. Rero abantu bayobora cyane batwara cyane bafise muri groupe abantu b'abakorerike ni vyiza yuko mubamenya kuko bafise ingabire iyo yatsetenye neza n'ubushobozi budasanzwe kuko mu kintu bagaragaza ku bakorerike canke kintu basemburiza abakorerike niki c'est le feu n'umuriro n'imbeya baraka ikintu yatahuye akacumva akwa kukikurusha kandi acaba le porte drapeau y'ico kintu bisigura yuko si byiza kumugwanya kuko twabivuze ushatse kumuzimya ni ugira ingorane mugabo umaze kumutahuza ni byiza cyane kuko aragufasha gushikana kure wewe nawe wenyene utabizi cyane. Icya gatatu naco n'abantu bari porter vers les résultats n'abantu bashika ku ntego yabo urumva kandi peu importe les moyens. Tout à fait. Il faut yuko hashika n'umuntu ari persévérant n'umuntu nukuri kuba umufise muri equipe mushika kubikomeye mugiye umufise mwishengero mushika mu bikomeye mugiye umufise mu muryango mushika mu bikomeye n'umuntu bahagarara kuva n'umuntu wiyapuya ku forcément ari dans les parages uteza kumwiyapuya uteza kumuruhuka kuko n'umuntu abaterura mwese cyane kandi rangaje yiwe ni résultat. Tout à fait. Mugire ico ashikako rero nimba wibona muri ivyo bintu bitatu kumbure waba ufise akantu k'ubukorerike
muri wewe cyane cyane n'igihe n'abantu bashobora kwibaza bati kubera uko nico kintu c'amaresultat tu dois être machiavélique nta bigumba bwo mufise donc niba bumva abantu bakugati wo nta mutima ugira iyo hageze gukora ibikorwa uraho nyanga abantu pose-toi des questions peut-être ko ushobora kubona umukorereke canke naho niba gutwara abantu peut-être ko batwara bo bakabona ngo uri mu autoritarisme non nuko peut-être ico kintu kiri muri wewe abandi badafise badatahura ni nayo piège rimwe na rimwe hari gihe ubona abantu bari ruhande yawe nkaho umenga na mayiskariye agushikara kuri objectif ariko ntumenye nabo ko bafise ivyo bakeneye cyaje bafise ingabire rero Imana ibahezagire nimba mufise ibibazo murashobora kutwandikira kuri izi nimero nyene twashize ngaha hama abatari yabonesha kuri site yacu kuri page ya YouTube murashobora kwiyandikisha yitwa Boho Podcast. Amen. Kandi nongeye kugira dedication special ku muvyeyi aho turaba muri Sud Sudan. Imana imahezagire kandi mwese bagire neza. Bye.